ndemera ndamubwira ariko nkabyimira nyine ntabishoboye akantengera ku itariki ya 30 akambwira tuje gusambana. Reka nkubwire nukuri nubona uri mu buzima bwo gukora neza usakazi kiza nushaka uzoyatangira ica 10 n'amaturo uhimana ubwira Imana ngo mana akira ngo haye ituro rishitse n'ica 10 gishitse kubera ko abantu bashi babayeho mu bucakara bakoreshwa mu bucakara. Nahuye rero nubwo buzima akaza arampemba ku itariki yo kuryamana nawe ariko naje ahantu nkarira nkavuga ngo yaba umugabo atarantaye simba narahuye nabyo simba narahuye na bino bibazo. Icyo gihe rero cyose nari narasaba ababyeyi narasaba avukanye narasaba abantu bose natekereza ko umugabo yambwiye ko yantoraguye mu ibarabara arambira ngo ndagusubije mu ibarabara ndavuga ngo nubundi ndi mu ibarabara nubundi ntaco maze nta numwe shitananyumvisha ko nta numugabo wundi nozobona azonderera abana. Okay, ari gihe byabayeho ntibiyakire bakaza barambira ngo mama ese basi ko kubera ko tubona bikomeye basi uzoza n'umutonto nko mukobwa wewe afite ubwenge bwinshi bavuga Imana izofashe yige agere ahantu kure cyane kuna kunya mama ariko ubundi kutoza n'umutonto basi tukabana bari abana banakabana n'umutonto arabazana biswi basi uzuza n'umutonto tubana ubona ko byabangamiye kuba nyine nta mpapa hari ariko nyine navukiye mu buzima bw'ubuhunzi iwacu nkuko nabivuze kare ni muri komine ya Ruhororo muri Ngozi. Twege turacari impunzi ziba mu gihugu hagati turi impunzi ziba mu gihugu n'ubundi turabo bita ba déplacer baraducanguye 93 just nari bwavuke kubera abavyeyi banje niho baba baducangura 93 ravuga ati ubu bwoko bujaha no bujaha badukura mu matongo yacu badushira nyene muri ubwo buzima bw'impunzi twaba mu mashiti baba mu mashitinga abavyeyi banje ntambara itarahera. Hanyuma rero nza kuhavukira mvukira mu buzima bukomeye urumva abantu baba barahunze ari impunzi kugira ngo babone amahirwe yo kubaho biba bigoye. Hama tuza kuvuka turi abana batandatu muri abana batandatu rero ndifura ndacafisa abavyeyi nabivuze ko afite imyaka 23. Hama tubaho mu buzima bukomeye urumva ko abantu bari mu buhungiro kujya zari struggle kugira ico umuntu ajya kwari kuja kurimira abandi bantu bakiba mu zabo yego ariko Imana yatugire neza uyu munsi tuvugana Imana igenda hindura amateka gusa nyene ico gihe nari umwana ntangura guhiga ubuzima afite imyaka 12 nkiga nkaza ndiga nkava ku ishuri nkaja kudandaza kugira ngo abavyeyi banje babone ico bafungura urumva nk'ibintu by'intambara byayi byarabayeho abantu bari ari bimuga nyene bamugaye usanga barahuye n'ihungabana mbaburije kurondera ubuzima afite imyaka 12 nkaza ndava ku ishuri nkaja kurangura imboga nkaja kuzidandaza kugira ngo iwacu tubeho. Hanyuma ngeze ku myaka 15 plutôt nagiye kurondera ubuzima kugira ngo ndabe ko batoyi banje bo kwiga kugira ngo nige ndanakora ndavasa mvi wacu nja gukorera amafaranga ndaniga kugira ngo ndabe ko ubuzima bwokomeza. Hama rero ngiye gukorera amafaranga niho nawe nikigeragezo ngiye kubabwira ndi umwana mfise 16 nari mfise initiative yo kuvuga ati nzobesha abavyeyi nigishe batoyi banje nigishe n'abandi uko nzoshobozwa ariko birananira. Bimaze kunanira niho naje guhura n'umuhungu umusore ufite imyaka 16 turahura ambwira ko agomba kumindura amateka ambwira ko ankunda agomba kungira umugore ndavuga ngo none gamana nzobaho gute muri buno buzima ndi umwana bizogenda gute. Niho rero haje kubaho arambwira ko azontwara azongira umugore tuzogira mariage ariko biza kwanga ku buryo hageze igihe rero acarantera inda ndi umwana muto cyane ndi muto cyane afite 16 urumva ko ubuzima bwari bukomeye mbaho nabi mba mwico kigeragezo ariko Imana yabanye nanje ariko nkagira mama wanje asenga cyane. Ndashima Imana ko hari abantu bagira abavyeyi basenga hari abantu bagifise hakiri mbese
hakiriho abantu bagifise umwuka w'Imana. Yaransengera cyane akavuga ati Imana uzondindira umwana hari hose, urabona arakura akasabira n'umugisha. Rero n'abandi bana mukiri batoya mushaka kuba muraba zaburisha mugire kwita ku bavyeyi kugira ngo nabo baze barabasabira umugisha. Ico gihe kubera ko nakora nkabatunga nkanahiga n'ubuzima bukazoza kanje, barankunda cyane kandi bakanasengera. Imana ihumugisha abavyeyi basengera abana babo, Imana ihumugisha abapapa n'abamama babita ku bana babo. Ico gihe nahuye n'ikibazo, ntego nda n'umunyeshuri bikomeye, urumva ni wacu bikomeye, urumva tuba mu buhungiro byari bigoye. Ntego nda n'umunyeshuri yari yiga, nawe yari yiga ari umunyeshuri, twese urumva ntaho twari bwagere. Uwo munyeshuri amaze kuntera inda biba ikibazo, mviyo narindi nja mu ntara, nja mu caro canke ruguru. Hari abantu batazi mu caro ku Barundi canke ku bantu biwacu n'ahandi ni ruguru. Ngenda kuba ahantu bita mu ntara ya Muyinga, ariko nza guhura n'ikigeragezo nawe ushaka kuri kurahura naco muri iminsi, kandi nkwibutse ko Imana ihari. Nza guhura n'ikigeragezo, mpura n'ikigeragezo gikomeye. Iwabo w'umuhungu baranka kunyemera, biba ikibazo nyene. Urabona muri iyi minsi hari ibintu bihari by'amoko n'iki, bakavuga ati nduhuje amoko mujane, ariko Imana ikomeza kubana nanje. Iwabo w'umuhungu bakuru biwe barandaba bakavuga ati umuzanye he iki, bakavuga ati n'uwo mwana afise suwacu, iwacu ntibabyara, ntitugira abagore bameze uko, ariko Imana yabanye nanje. Ndibuka Imana ihumugisha amabukwe yaramvuganiye banyase amabukwe, abahungu biye baramukubita, ariko shima Imana ko ubunya byararenganye. Baramukubita kubera yanyemeye, ariko nyine Imana yababarire kandi nanje narababariye. Gusa hari abamabukwe abantu mufise abakazana, muze murababera amaso, muzoze murabana nabo mubavugire, kubera ko harabahura n'ibibazo byinshi ugasanga bagize ingorane n'intambara. Rero masiko muri ubwo buzima narabayeho, tubaho mu buzima bukomeye. Umuhungu tubana ari umunyeshuri, nanje ntafise aho ndigeza. No kuvuga ngo twabayeho ko yari n'umunyeshuri ari muri stage, mbaho mu buzima bukomeye cyane. Nja mu bitaro kubera ibibazo byari byarandenze, nja mu bitaro nkifise inda, ku buryo umuhungu hageze igihe nari mu bitaro ahantu nyene akora stage. Turavuga ngo niyita umugore wundi muntu kugira ngo batamwirukana ku ishuri, ndamugwanira ishaka. Ndemera umwana, ndavuga se wiwe, ndavugira irindi zina kugira ngo aho hantu batamukema bakamukura mu ishuri, kugira ngo turabe ko mu minsi ize tuzoronka ubuzima. Wewe base kaba yarahejeje ishuri hama bikagira inzira. Ariko rero narabigerageje, arinda amara ishuri bataramenya ko afise umwana, byari bizi bamwe mu nshuti ziwe. Hanyuma rero nyuma yo guheza ishuri turabana, turagumana, dukundana cane. Ico gihe nari umukobwa afise indero, n'ubundi afise indero, ariko ico gihe naco nari afise indero nini cane, kuko nari umukobwa nkamwubaha, nkamukunda cane, nkamwereka indero iwacu n'akaranga bampaye, bituma dukundana cane. Niho rero muri manifestation hageze aho 2015 numva nari umwana yaramaze umwaka, ko navye umwana 2014. Hanyuma rero niho baciye bavuga ko ari kibazo kuguma hari, yambona n'intambara, mbona bazona hanyicira. Umugabo kubera yankunda cane arambwira ati sheri rero ngiye kuguhungana, arambwira ati duhunge tugende natwe turabona birakomeye. Tumaze guhunga rero, kumbe hari umukobwa kubera ko anseta asubiye inyuma gatoya, amaze kuronka diplome yaciye aronka akazi, akaronka aho bita mu ngomo mu Giteranyi muri Muyinga. Kumbe jewe nari ngaho, kumbe iwabo databukwe wanje afise abana 200 hafi n'indwi, noneho abagore bo sinzi umenga n'indwi, sindabibuka neza. Iwabo bavukana abana benshi, ariko kuri nyina ni umenga ni 8. Yego, kuri nyina wiwe na papa wiwe. Hanyuma rero kumbe sinarinzi ko umuhungu yari umuhungu anumye cane, agenda yunamye, kumbe sinarinzi ko ariko bimeze. Kumbe nanje twagiye guhunga aho hantu yari mu Giteranyi, twagiye guhunga maze kuhaterera inda.
ahaterera inda umwana w'umunyarwandakazi kubera n'ahantu ni ku mupaka w'Igahara muri Kibungo hamwe rero ni Muyinga. Hama rero aca mutera inda umwana w'umukobwa, kumba umugabo ashaka ngo mpunge kugira ngo nivyo byose sindabimenye. Duca turahunga, duhunze tugeze mu nkambi ya Gashora. Nukuri nahuye n'ibintu bikomeye, utari umukobwa warezwe ntiwobishobora. Umukobwa yaraje azi ngo baje kubana ari yamubwiye ko ari umusore. Aje ngo baje kubana, nta umukobwa aje ngo baje kubana. Kuntu yarazi ko afise umugore, asanga turimo twaba muri sare nyene, urumva ntibitwaye twiyestare, twari impunzi bataratubakira amazu, twaryama muri sare nk'abandi, ariko tukaridona tugashira hirido kugira ngo tubashe kuryama. Nabana n'abandi basore mu nzu nyene mu cumba bari baraduhaye, bamwe baba abandi bakabaha. Umukobwa araza baramburira ati uriya mukobwa afise inda n'umugore w'umugabo wawe. Tavuga ati oya ntibishoka nimumbesherera umugabo ko umugabo wanje arakijijwe. Ntiyaje mu rusengero ariko yari umwana mwiza, yari umuntu agenda yunamye. Ikindi yarankunda akankundira n'umwana, ntiyandaba ngo wandabe ngo nuko tudahuje aho tuvuka canke amoko. Oya yari umuntu yacitse ku bintu by'iki gihe abandi bose bajamo. Hanyuma rero kumbe umukobwa yari afise inda, yatekeye utuntu twose, araza ngo aje babane n'umugabo wanje. Urumva ko nari ifise imyaka 17 nari maze kuyigira. Hanyuma aje asahama umugabo. Nyuma yaho umukobwa abona umwana ahamagaye ngo papa nari ifise umwana akunda se cyane umukobwa. Aravuga ati pas possible, kumbe ufise umugore. Aramubwira, akomeza kumubwira ko ndi mushikiwe. Umukobwa arivumbura caragenda. Agiye niho umugabo yatasha akagaruka, aramubwira ati rega uri afise inda yanje gutya na gutya. Okay, kubera naramukunda cyane ndavyakira, ndambwira ati sheri mugabo reka ndavyihanganiye ariko ntuzosubire, ndakubabariye. Ambwira uko yabigenje, uko umukobwa yahora amuprovoka akamushira amata ayambukanya yavana mu Rwanda. Numva nyene ni accident yagize, kumbe siko bimeze n'ingeso. Umukobwa ndamubabarira, ndamuhamagara nkaza ndamubwira ihangane, ndi umugore wiwe ni wihangana ariko ntaco, umwana tuzomurira nta kibazo. Ntiyantuka murundi, oya ntiyantuka, yaritwara neza, nyitwara ko neza, tukabana neza. Naba afise ico fise nkamuha, nawe yashaka kuza kundaba akaza akaturaba akatuzana n'igitoke. Hama rero kwako nari mu buzima bw'ubuhunzi, umuhungu yarazi ko tutazova mu nkambi ya Gashora. Umugabo wanje aca afata wa mukobwa, aca aramubwira amuhita ikiti genda mu nkambi ya Mahama, nzoza ndagusangeyo. Hama tuje kuri hari ibyo baduha by'impunzi bita stati, icyangombwa kikuranga, nzoza twifatanye ube ko nk'umugore wanje. Kumbe ntiyarazi ko ari transit, aho turi hari muri transit. Baca barahadukura badutwara mu nkambi ya Mahama, dusanga umukobwa niyari. Sanze umukobwa niyari ko yari yabwiye abantu ubuyobozi bacu b'inkambi, ababwira yuko ubita Midimara, amubwira ko ari afise umugabo. Baramubwira ati rero umugabo we nataza tuzogurukana kubera uri umunyarwanda. Nahuye n'intambara zikomeye cyane. Tugeze muri enregistrement aho badushiramo muri machine bakadufatanya, ni ufise umugore bakagushira ku mugore, ni ufise umugabo bakagushira ku mugabo. Umukobwa ashaka ko ngo jimba mushikiwe w'umugabo nawe yitwe umugore kuri stati. Ndavuga ngo mana, nubwo nkijijwe iwacu ni navutse bakijijwe iwacu, urumva ko nari nanje narakije nasengera muri Fekabu iwacu, bano muri Sunday school, ndo muri mbya Sunday school. Hama rero umukobwa ndavuga ngo mana, nubwo nkijijwe vraiment ndakwinginze umutima ukomeye, kuko sinumva ko noja kwitwa mushiki w'umuntu nkunda kandi tubana tumaranye imyaka hafi 2. Imana yampaye umutima wo kwihangana. Umukobwa ndamuhakaniye. Niho rero yaciye mu nkambi, urumva bace bamubwira ati rero igihe twagwahikira rangiye, acaragenda. Agiye urumva agiye ajanye nda, aragenda jiwabo sinzi aho yagiye. Niho rero nahise naciye mbaho mu buzima bukomeye nanone, ariko mba mu buzima nari umuntu umukobwa narababwiye ko kare nari umukobwa azi gukora.
ngize mu nkambi natanga utuntu two kudandaza ngeraho umuntu ari amasapoti Imana impumugisha n'umuntu ari hanze inshuti yanjye twarahuriye kuri Facebook umudamu inshuti yanje acambwira ati Alicia ndabona no guha $100 ugakora uri muri iyo nkambi ukarawe icyo ukora naratanguye ndakora nshiraho restaurant nkora muri restaurant ndayikoramwo Imana impumugisha ndayungukamo twabayeho nta kintu dufise turagura ibyangombwa nyine by'umuntu ajyamako muri ya mahera ndazamuka cyane nyuma yaho nkaza ndagenda Kigali nkajya kudandazayo ubuyi canke n'igikoma nkaza ndagitwarayo rero entreta ico gihe subiye inyuma gato y'imbyara umwana wa mbere barambwiye ati ntuzosubira kubyara kubera ko nari samaye ko bijya gumuntu anyegeza inda babakobwa basanzwe banyegeza inda sinagenda kuyipimisha rero nje kubyara ko hari mu bintu by'intambara nyene manifestation yari igiye gutangura ntibigeze bampima ngo bapime barebe groupe sange yanje hama nyuma yaho kuko nari Jesse resist bita O negative iyo resist rero iyo ubyaye umwana wa mbere ntibaguhe umuti bita lezogama ava 72 heures ntushobora kubyara uwundi mwana ntibibaho nubwo byogenda gute atari Imana ibikoze ntushobora kubyara uwundi mwana ndabibana nza kubimenya nyuma ndabibana n'umugabo yarabizi je pense que ushobora kuba yari yateye inda n'uwundi mukobwa kubera ko yarazi ko ntazobyara bari bamuhakaniye baho muri ubwo buzima nzi ko nzogumana umwana umwe niho rero ndatekeye restaurant ndanaja no hanze nkarondera amahera nshakisha ko mugata ari bwaro nkakaraka mu nkambi nagomba kurondera ibitungo rugo niho rero ndatwara inda ndamaze kuyitwara kubera ko ya groupe sange yanje fise narose na wa muti ngo ngirirwa amahigwe yo kuwubona kandi kubera ko ibintu twavyarira ubuntu iyo basanga ufise iyo resist je nibaza ko bankoreye ubugome kuko barabibonye ko ndayifise ariko kubera ko Burundi bitari bumeze neza ntibemera ko uwo muti kandi urazimvye rero niho naciye ntwari yindi nda ndi muri ubwo buzima nanje cyane herinda ariko iyo ndakubera ko umva fise resist umwana ndashaka gumamo narayitwaye inda ikiravamo iyo ni ya mbere yavuyemo muri ico gihe nyene muri yo 2016 nkumeza kugwana n'ubuzima ndagwana n'ubuzima ariko Imana yarakoze ko twadufise abaganga dufise n'ukuri baratwitaye Imana ibahumugisha HCR na Save the Children baratwitayeho cane baratuvura n'isa baratuvura rero baravuga ati wa mwana we ko banyita umwana ko nari nkiri umwana reka tukurungike Kigali ko turabona ibintu byawe ntitwumva ukuntu ufise no resist ukaba utwara ninda hamare bacorandungiya Kigali muri CHK Imana ibahumugisha bandugitse barambira naho sinzobyara reka ndakubwire ivyo abaganga batubwira si by'Imana itubwira barambye ko ntazobyara hama rero babimbwinje mbibwiye umugabo haheze iminsi myinshi haje nk'ukwezi kumwe nca numva ngo hari uyundi muntu afise inda mu nkambi nanone umudamu afise abantu mengani bane akira mutera inda nawe amuteye inda ndavuga ati je numvise ahantu wateye inda gutya na gutya bimeze gute arambwira to yabarambeshera kubera ko naramukunda cyane nemera ikintu ambwiye ko bamubeshera ndanuma nongera ndatwara yindi nda nayivamo byari bikomeye cyane nongera ndatwara yindi nayo iravamo nkura n'ibibazo ndumwana kandi kindi kubera ko ayo maraso urumva nayifise n'amaraso ashushe sinateba nyuma yaho nongera ndatwara n'iyindi nanone ivamo hahora ndi muri vibe mpora ndi kwa muganga na za business zirapfa noneho nza gutwara iyindi rero Imana ivugana nanje ko impaye umwana w'umuhungu nja gutwara iyo nda y'umwana w'umuhungu nyuma Imana yihesha icubahiro n'ukuri ndashimira abaganga ba Kirehe bangiriye neza muri iyo hopitali ya Kirehe muri Kibungo barankurikiranye baravuga ati Alicia kuva bigenze gutya reka tukuri mu Kigali wibere mu bitaro kugira ngo uzobyare hama rero niho muri Save the Children naho baciye baca barafasha kubona wa muti urazimbye cyane Imana ibahumugisha iyo lezogama ndayifata mu bisanzwe n'ibyari byoroshe kuyifata unatwite ariko Imana yabanye nanje mbyara wa mwana maze kubyara wa mwana umuhungu maze kumubyara ngira ibibazo cyane bikomeye ariko anseta nkifisi yonda
nk'ifisi iyo nda nahuye n'intambara zikomeye cyane babagore nabo niko baguma bahana umugabo ivyo bitango ni imiti inzara Jesse ndabizi bakabimuha nyine abantu bagikorera shitani barabifise bakabimuha noneho akazirataka nkubita mbaho naba kankubita mfise n'inda nkabafise na bande ku kuboko ufise n'inda kubera namukunda cyane abayobozi baza bakambaza ati se yagukubise nkavuga to yanaguye kubera naramukunda cyane nkavuga ati tente yaneze hama rero niho rero hageze igihe umugore muri abo yabyaye ko yaciye atenda n'undi wa kabiri resasa nabaca mutera inda niho muri abo fisi iyo nda sinzi message yaje turyamye ivuye kuri babakobwa urumva bashaka ko ampeba burundu akanta niho haje message ivuga ngo sheri ngo yanda naguteye turyamanye n'umugabo ngo yanda naguteye ngo ntuzobigire Elvis ndavuga ngo man ko yari yaragiye kuvyara Mugahinda kubera ko ntazovyara none uyu nawe abyise ko niyo fise atariye umugabo acagenda kwideklara aravuga ko ninda fise atari yiwe ndavuga ngo man uranyishuye umpaye n'umwana none nawe avuze ko atari uwiwe nuko mbaho muri ubwo buzima nkaza ndaryama hasi byari bikomeye nkaryama hasi naraguze imatera byari bikomeye fisi inda nini nayo ntazi ko nzoyibyara mbaho mu buzima bukomeye cyane nyuma yaho niho nagiye kubyara mbyara umwana afise ico bita anomalie cerebrale vango anomalie cerebrale n'umwana nyene afise nyene ikibazo cyo mu mutwe nyene ndamubyara umwana yamaze no kugira souffrance kubera ibigeragezo naciyemwo ndi nyine ntwite njyama hasi ikindi gihe ntaryama nkubitwa reka nkubwire imana yo mwijuru izoturengera kandi nawe wumve ko ufise ibigerageza imana izokurengera kuko nanje yarandengeye ndi mu buzima bukomeye kandi nabonye imana niho rero nabyaye umwana urumva baciye bamushira muri neonatology imana nkumugisha abaganga bakire ko bangwanyeho cyane baciye bankorera cesarienne mbyara umwana nyine afise ibyo bibazo ariko imana kubera ko yari yamuvuze ko aza akomeye reka mbabwire ico imana yavuze uko bigenda kose iragisohora hama rero mba mu bitaro barambaze kumve kubaho gusa umuhungu sinzi uko yabigenje kubera ko harageze igihe ariko n'imana yabikoze araza ambako mu bitaro bya Kirehe yarambaye iruhande bankoreye cesarienne nta mubyeyi ifise nahunganye nta muvandimwe nta muvyara nasugo n'abaganga b'Ikirehe imana bahumugisha ba Esperance ba Anastasia imana bagirire neza kuko barambaye hafi beshi cyane hama bimeze kugenda gutyo mvyaye uwo mwana mara indwi zibiri ari kuri oxygene ataronka nibere ariko ndavuga ngo mana hari ico bavuganye nanje rero bimaze kugenda gutyo niho naho ubuzima bukomeye umwana atangura kuzaragagara bijya cyo bita convulsion mu Faransa nyene agakonvuriza akazaragagara kujya ku bicuri sinzi ko abantu bose barazi bicuri bumva ikirundi canke ikinyarwanda kagwara ibicuri baho mu bigeragezo bikomeye ubwo rero wa mwana nasizemo narifise umwe mukuru umukobwa nkamusiga mu nkambi nkaza ndamusigira abagenzi nukuri imana ihumugisha abantu bitwararika abandi hari umudamu yasigaranira umwana akazara musigara nakemera imitwaro yose akayikorera akamusigaranira nkaja kugwaza umwana nahuye n'ikigeragezo noneho najya ngenda sehashika nkagenda sehashika nkamara nk'indwi zibiri ngwaje umwana ari kuri oxygene nataha mpura n'ikigeragezo gikomeye cyane imana yabanye nanje nataha umugabo kwera ko yari umuntu atuje cyane anumye ntashe ngasanga abantu bose byakinje aho nciye hose kwera ko umugabo kwa kundi umwana afatwa aremba ugacugenda umva abantu ntibamenye yugiye umugabo bamubaza kwera ya miti yari yarariye nabo bagore nabo yizinzikiyemo bamaze akavuga ati yo ujya yagiye gukora uburayi Kigali ti na wa mwana shamusi orsefo ndi mu bitaro ngwaje umwana ariko reka nkubwire imana yo mwijuru ivyo bakuvugaho byose imana yo izi ikikuzihira kizi ntutinye ngo nuko bakuvuga ko ibintu imana yabanye nanje noneho nataha mvuye nk'Ikigali mvuye mu bitaro kwera ko vraiment
baratugaburira mu byo tugwaje abana canke igwaje umuntu hashyira tugaburira muri aha Imana ibaho umugisha baratugaburira nkava mu bitaro sa neza niyibagije n'imibabaro abaganga bakadufata neza ku buryo utibuka ivyo urimo rero natahasa neza mvuye mu bitaro nahura n'abagore bamwe na bamwe harabona hura nabo cyangwa bakaza kunda bari mu rwego rw'inkambi nyene bayoboye abarundi bene wabo bakaza bakamya muri Alicia urabona uburaya bwawe uzo kugeza he nanje fisitiro nguma nisinzirira ko kubera ndaranicaye umwana uri kuri oxygene urumva nawe urabyumva hama rero bakantuka kubera umugabo wanje yaranumye cyane bamufata nk'umunyakuri umuntu nyine atekereje umwana mwiza nico cyo kuvuga ngo yari afise abana nta muntu numwe yigera avyemera ko afise abana naravuga nkivugana ariko Imana yabanye nanje mbaho hagera kuri level yuko ambwira ati n'abana bose ufise sabanje kuko jewe nta mwana mwe tugeze tubyarana babagore akababwira ko yantoye ati je arambeshera ati namutoye ameze kurya ati ndamufasha bisanzwe gusa ariko Imana yo ibiza ukuri nuko ibintu bimeze hama rero mbaho muri ubwo buzima niho naje kuba muri ubwo buzima bw'i Kigali na urumva afise abandi bagore hariya birakomeye ndataha zikaba intambara nahura nabo bagore bakantuka buri ndaya ya muganga we n'umugore w'umugore ni jewe ariko Imana hari ico yavuganye nanje ndakomeza ndasenga niho hageze igihe nyuma yaho numva shaka kwiyahura reka nkubwire ivyo urimo byose ukumva ushaka kuva mu Imana yo mwijuru ico yakugize ntikizohinduka hari ibintu ushaka kubona ukumva ushaka kuva mu Mana canke ibigeragezo ariko ico Imana yakuvuze ko uzogumana naco mpaka gisohoye niho rero ico gihe harageze igihe shaka kwiyahura ndagenda fata ibinini abantu bazi ibinini vy'imbeba ndabinywa ariko biranka kompfa ndabinywa ndagenda bigura ahantu bita mu Kabeza ndabinywa ahubwo aho gupfa ndaremba baramvura ndakira nsubira muhira harageze igihe umugabo ambwira ati jewe sinkigushaka n'abana bawe nibapfa uzobashingura uzobahambe ndavuga ngo Mana bimeze gute hari umutante narifise yari yamaze guhunga Imana muhumugisha acaraza barahura natwe turahura n'undi muyobozi umwe mu mama w'inkambi yakora mu rwego rw'abamama nyene abantu baba batuyoboye n'undi mutama twabanye na musaza wanje bavugana arambwira ati aravuga ati jewe nashaka kubabwira yuko arabwira umutante na grafre arababwira ati none ndababazi mwarigeze mumbona ko muvuga ngo Jeffis umukobwa wanyu ndamufashe nabi mwarigeze mumbona iwanyu nza kubasaba umugeni ngo ndamutunge namutoye mwibarabara ndamusubije mwibarabara ariko turashima Imana ko yo ibona ko turi abantu bo mwibarabara ariko bikaduha agaciro byari bikomeye cyane reka nkubwire ushaka kubona uri mu ntambara waratowe mwibarabara warabayeho nka Alicia ariko Imana yo niyigeze dutora mwibarabara aravuga ngo si mwarigeze mumbona abakobwa muri ko murishingira mwumva agaciro ko kuja gushaka biciye mu mategeko canke Imana yashigikiye aravuga ati niba mwarambonye nza gusaba umugeni bita Alicia iwanyu muzoze ndemeye kumutunga ariko niba mwarambonye ndarira ngira agahinda ngira ibikomere bibabaje cyane ndabigira bibabaje ariko Imana yabanye nanje ibana nanje muri ico gihe nyene muri ivyo bikomere byose irandinda niyo mpamvu navuze iriya jambo rivuga ngo yaba Uwiteka atari we mu ruhande rwacu ngo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri bibaze kuba uri umukobwa uri fura ya mama we na papa we ariko umuntu akakuvuga ngo sinigeze ngusaba ababyeyi nagahinda kuko ofete jewe novuga ko nagahinda ku babyeyi kuko nakoze ikosa ryo kwitwara suko shitani nubwo yabikoze gutyo hari ibintu tujya tuvuga byose tukabyitirira shitani ariko hari n'ibintu biba kugira ngo Imana yiheshe icubahiro kuri twe shuno bwirenda ku bakobwa niba uzi ko wakurikiye Imana cyangwa se uri mu nzu y'Imana ntutentebukirwe ngo uvuge ngo jewe ndakuze canke afise imyaka 30 canke ngo ndakaranitse no ahubwo guma ku mugambi w'Imana kuko ni Imana irindi ijambo ryayo ikari kugira ngo kandi karinda nuwo yari bwiye kugira ngo rizasohore rero nabaye muri ubwo buzima ndavuga ngo Mana hama rero niho amaze kumbwira ko
ataje kuntora iwacu atigeze aza kusaba mama na papa. Niho rero naciye nagwaje umwana sehashika ndamugwaza nca nkurera no mama w'i Kigali yaje kugwaza umwana. Mama ndamufasha mugwariza umwana ko ndi umuntu donati azi kugwaza cyane kwako nabibayemo cyane. Ndamugwariza igira mu kazi yakora nyene akazi gakomeye. Ndamumufashije umwana yararembye cyane yagwaranye n'uwanje muri agence sehashika. Baganga arakira, abaganga baravuga ngo shaka uwo mwana ari we yaraje ku buzima bwanje. Akizeye abaganga baravuga ati mada uyu mwana umufashijemwo n'umuntu uriya murundi kazi niwe yatumye akira, ko wewe yaramugabura nafungure ariko je namugabura agafungura. Hanyuma niho amaze kubyumva arambwira ati ariko ubundi mada ufise akazi. Ndambwira ati nta kazi ufise nubaye, ndambwira ko mba muhambitisa mu nkambiteko. Ngira ufise umugabo ndamutekerereza ibyo yambwiye nuko twavanye. Hama rero ndayimubwiye acavuga ati ejo uzoze kundaba. Nanje byari wari umunsi wo gutaha. Nca ndagenda kumuraba, Imana imumugisha n'umama nubwo yagiye muri Kenya, Imana imugire neza ahantu ari hose. Yaciye 100,000 arambwira ati regenda utangura ubuzima utangura ubeho. Nca arampa 100,000. Ampaye 100,000 nca ndagenda kudandaza. Oya deja subi nyuma gatoya yarampaye 100,000 ambwira ati genda urondera inzu ubemo ibisigaye tuzobivugana. Aca ndarondera inzu yo kubamo hariya mu Kiyovu c'abakene. Ndayirondera hariya musi y'akagari ndabaho n'umwana mutoyi wa mama yasigara mu nkambi. Umwana yasigara asigaranira umwana kubera ko umugabo yari yamaze kumbwira ko abana ari abanje ku giti canje. Arambwira ngo nibapfa nzobashingura urumva nije nayo nsigaye ndabafise je nyene. Mama yaremeye asigaranira umwana umwaka wose, Imana imuha umugisha. Yamusigaranye umwaka kemera byose akabimukorera kugira ngo ni Estare Kigali. Nabwo nta nataha bakavuga babagore nyene, reka nkubwira abagore Imana babarire kandi bahe gukizwa bari bo bose. Niho nagenda bakaza barambwira ngo mvuye gusambana ariko mwavyihanganira. Mbaho nyuma bavuga ko nagiye kuri uraye Kigali ari je nataye umugabo, kandi umugabo twaragiye aravuga muri aho bita muri rafu. Aravuga ngo numva ntamushaka na gato. Barambwira ati none Elvis ko bavuga ko umugore wawe asambana urafise ya flagrande uramaze kumufata. Arambwira ati ni ukuri uretse ibintu bavuga ciwe ntavyo ndabona, ahubwo nije ndamuca inyuma. Ndinumira umugabo niho aravuga ati ahubwo manda yiwe yararangiye. Abantu bose muriko murankurikirana manda zanyu zarangiye, bagira ko zarangiye. Nagira ndabwire ngo kuri Yesu ntibirarangira. Nibura umufiyemere, nibura umukobwa ubona ko aho babitameze neza ariko Yesu ari kumwe nawe. Ndashimana ko abantu baduha manda zabo zigahera ariko twebwe ntizihere.